Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri no mugoroba w'igenekerezo ya 11 Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2023. Na makuru n'ubundi tuza kugaruka ko vya General Abajenerali Bunyoni ndetse n'ingene yasimvye umugambi wo kumugandagura. Rimwe mu mabanga urubanza rwa Bunyoni rwashize ahabona n'ingene ngo vyageze kugira ngo ahunge kwigenekerezo ya 16 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023. Ingene yabayeho gushika afashwe kwigenekerezo ya 21 mu ndamukiza uyu mwaka mu gihe kugeza ubu atamuco wariho, hakaba haratangwa amakuru atandukanye, amakuru yavuye mu rubanza akaba atomora neza ivyabaye. Aka kanya rero tukaba tugiye kubasangiza ivyo twashoboye kwegeranya twisunze ivyavugiwe mu rubanza be n'amakuru twagiye turaronka. Ninde yoba yaraburiye Bunyoni ko ava afatwa? Ku munsi w'Imana igenekerezo ya 16 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 niho General Bunyoni yamenya ko hateguwe kumusaka. Yaramenye kandi ko iryo saka ryari rinyegeje ko kumuhagarika no kumugandagura. Ako kanya rero akaba ariho yaciye afata akayira araja kunyegera. General Bunyoni ico gihe akaba yaragiye n'imodoka isanzwe yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI. Bunyoni yajanywe n'umushoferi w'umupolisi yitwa Didas yari asanzwe ajejwe gusuma. Ikibanza ca mbere yajanywemwo nticavuzwe muri sentare. Bunyoni yagiye avuga ko agiye gusenga agenda ajanye Bibiliya. Ahageze akaba ari bwo yasavye Didas gusubira inyuma ko azomuhamagara ahejeje. Uwo munsi nyene umushoferi w'umupolisi yitwa Isaac yarajejwe kujana abana ku ishure yarakuye Bunyoni mu kibanza ca mbere amushikana ku nzu yiwe iri muri quartier France mu Kinindo. Kimwe mu bikorwa vya mbere Bunyoni yahereye ko kwabaye kwikura ko amatelefone yiwe ayaha Kome niyo saba. Uyu nawe amuronderera izindi carte SIM iyo yahorana aja kwita mu Gatumba. Ico carafashije cane Bunyoni aha bagumye bamukurikirana ku matelefone babuze iyo ageze. Benshi bibajije ikibazo coba yaraburiye Bunyoni. Iki ni ikibazo kitishuwe neza muri sentare. Bunyoni we akavuga ko yaburiwe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Uyu nawe yamubwiye ko havuye mu nama y'abajenerali yongera amumenyesha ko Lieutenant General Serasi Ntigurirwa yataze itegeko ryo kurasa Bunyoni. Ngo uwo mubona yagomba kumurasaho yamubona hose. Igitangaje kandi ngakaba ari uko Emmanuel Ndayiziga ari we nyene yaramaze iminsi ategura mwibanga ivyari bigiye gushikira Bunyoni. Bamwe bati ubwo kwari ukumuburira canke rwari urukundo. Mwibanga rikomeye Bunyoni ngo yaramenye ko hateguye kumwica mu mwanya yari kuba ari karahunga. Akaba ariyo mpamvu yasohotse n'imodoka batamenyereye, ntibamenya ko agiye. Umushoferi wiwe Didas agarutse muhira nibwo yaciye afatwa n'iperereza. Mu makuru yatanze yoba yarabeshe ko Bunyoni anyegeye muhira. Nankeka ko Bunyoni yararose abandi bamuhaye amakuru, aho rero akaba ariho hakekwa Colonel Desire w'amahoro ndetse na Colonel Destino Bapfumukeko. Isaha 9 z'ijoro kwigenekerezo y'17 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ubuca inzu za Bunyoni zarasatswe. No kuvuga mu ijoro ry'igenekerezo 16 rishira igenekerezo ya 17 ndamukiza uyu mwaka. Igifyo c'abapolisi n'abakozi b'iperereza bari bageze ku rugo rwa Bunyoni mu Gasekebuye. Umukenyezi n'abana ba Bunyoni bashizwe kwibaraza maze abapolisi barasaka ivyumba vyose vy'inzu. Baratangaye basanze Bunyoni atari muhira, bari bazi ko bashika bamucakira. Abapolisi barondera cane aho Bunyoni yoba anyegeza amahera barahabuze. Bajije gusaka bategetse abana na nyina kuba mu cumba kimwe gusa ciyo nzu. Guhera uwo munsi abana ba Bunyoni bamaze indwi bataja ku ishure. Uwo munsi nyene inzu ya Bunyoni mu Rutana yarasatswe habanje kubomorwa imiryango yose kubera hari hugaye. Kuva uwo munsi inka za Bunyoni zaragize ikibazo kubera abakozi bazahirira batari bemerewe gutonda ku kazi. Inzu ya Bunyoni
muri Nkengabusoro nayo nyene yarasatswe, inabukwe ayibamwo arugaranwa co kimwe n'abari mu nzu yo mu Gasekebuye. Ku mugoroba w'igenekerezo y'17 Ndamukiza, Bunyoni akaba yarimuriwe ku Mubone. Ku mugoroba w'iryo genekerezo, Bunyoni yaravuye iwe muri quartier France ajanwa kwa muramu we muri zone Mubone ya komine Kabezi. Bunyoni akaba yarajanywe n'imodoka voiture Toyota Tia yujejwe inyubako ziwe Engineer Kome Niyonsaba. Aho ku Mubone, Bunyoni yakiriwe n'umukuru w'umutumba Merikiya akaba n'inshuti yiwe. Uwo munsi nyene ku murango, Colonel Desire W'amahoro yarahagaritswe n'iperereza yagirijwe ko ari we yaburiye Bunyoni. Undi yahagaritswe uwo munsi akaba ari Colonel Destino Bamfumukeko. Hagati y'igenekerezo ya 17 ndetse na 20 Ndamukiza, umuryango wa Bunyoni warafashwe mpiri. Muri ico kiringo c'iminsi ine, umupfasoni n'abana ba Bunyoni babayeho nk'imbohe mu nzu yabo. Bashizwe mu cumba kimwe c'inzu yabo mu Gasekebuye barugaranwa, aho batashobora no guteka imfungurwa. Barakwa amatelefone, baraterwa ubwoba ngo bavuge iyo serugo ari. Agahenge kakaba karabonetse, benshi batanguye kuvuga amakuru y'ivyariko bibera mu rugo kwa Bunyoni. Bukebuke haravuzwe ibihuha ko Bunyoni yoba ageze mu gihugu ca Tanzania. Ntawuzi iyo vyazananye. Imiryango itandukanye yarasatswe muri ico kiringo. Tubibutse ko hasatswe ahantu henshi hagiye hatandukanye, cane cane no ku bategetsi bakunda kugendanira Bunyoni. Mw'ijoro ryo kugenekerezo ya 20 rero Ndamukiza, imodoka z'iperereza zaragiye ku Mubone. Generale Harengiyome Bunyoni amaze kubona ko hasigaye gato agafatwa, wenyene ahisemwo kwishikana. Yagiye mu kibanza abantu bashobora kumubona, wenyene aca arahamagara mw'iperereza ngo baze kumufata. Yashimye ko ifatwa ryiwe riba ku murango habona kandi abanyagihugu babibona kugira ntiyicwe. Bunyoni amaze gufatwa, iperereza ryarakwiragije amakuru avuga ko ageze muri Zambia, ayandi akemeza ko ari muri Tanzania. Kenshi bakavuga ko iyo iperereza rikoze ivyo riba rifise umugambi wo kwica uwufashwe. Akarorero akaba ari ingene vyakozwe gutyo igihe hafatwa indongozi za FPB, General Major Jeremy Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2017. Ubwo nyene benshi hari umupolisi yaciye yandikira bamwe mu baharanira agateka kazina muntu kugira bimenyekane ko Bunyoni afashwe. Inkuru ikaba yaraciye itangwa ubwo nyene icirasamirana mw'isi yose. Iyo akaba ari inkuru ishobora kuba yarafashije kurinda ubuzima bwa Bunyoni. Mu minsi ibiri yakurikiye harafashwe umukuru w'umutumba wa Mubone Merikiya na Kome Niyonsaba yarajejwe inyubakwa za Bunyoni. Hari kandi ibivugwa ku mupfumu Emmanuel Ntikazohera yanyurujwe mu Ruyigi. Uyu ngo akaba afatwa nk'umupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mupfumu rero yanyurujwe n'abantu bavuga ko bari bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Amakuru twaronse akavuga ko ifatwa ry'uwo mupfumu rifise ico ripfana n'ifatwa rya General Bunyoni. Catangaje nuko ico gihe umupfumu yavugwa ko asanzwe yegereye cane Perezida Ndayishimiye. Vyahavuye rero bivugwa ejo bundi ngo nuko General Bunyoni yoba yararondereye uwo mupfumu ngo amuhindukiza amufashe kugandagura umukuru w'igihugu. Ivyo Bunyoni we yiyamiriye cane muri sentare, mbere anasaba ko bomuzanira uwo mupfumu, ariko parike ikaba itarigeze yemera kwerekana Emmanuel Ntikazohera. Kw'igenekerezo y'icenda Munyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2023, Bunyoni yasabiwe gupfungwa ubuzima bwose. Ivyakurikiye birazwi, harimo gufungwa kwa Bunyoni mw'iperereza, akakubitwa, akaborezwa igufa, munyuma akungurizwa mw'ibohero Ngozi, aho hari n'umuforoma yirukanywe kubera kumuha amata. Harengiyome Bunyoni yaramubwiye ko amaze iminsi adaheruka indya zo mu nkono. Nawe kandi yarungururijwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Urubanza rw'iminsi ine muri nondwi ku vyaha 9 Bunyoni yagirizwa vyarangiye asabiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose no kuzora incuro zibiri igiciro c'amatungo yiwe y'umurengera. Ivyasabwe n'icariro c'umushikirizamanza wa Repubulika. Tugarutse kuri uyu birabana n'umupfumu wo mu Ruyigi. Uyu ngo atarabaryanisha, ngo barasangira amasengesho, barerekwa bose bakayagira abarundi ivyo babwiwe n'Imana.
ngo rero niho umwe yashaka kwiba umupfumu bivyara gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amangetengete. Umupfumu aranyuruzwa aranyegezwa, uwari kumwiba arafatwa. Mu rubanza yarabajije ikibazo kimwe gusa ati uwo mupfumu ari hehe, muzane anyagiriza. Umupfumu ntibamuzanye, erega ngo yohava asubira kwibwa bagenzi. Ariko rero hari irindi banga rikomeye ryagomijwe, niyo mpamvu amangetengete yaburanijwe mu mwiherero. Uzorondera kubimenya ngo umutima uzohagarara giturumbuka, nuko ngiyo ikaba ingingo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone, niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa bigizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV, Imana ibahezagire.